ndabaramutse muri kano gatondo nari nipfuje ko twosangira iri jambo ry'Imana ryanditse muri iki gitabo ca mbere intumwa Paulo yandikira abantu b'i Korinto mu gice c'icenda umurongo wa 25 aravuga ngo kuko umuntu wese azorushanwa yitegura muri vyose abo bagenza batyo kugira ngo bahabwe igitsibo gishira ariko twebwe tugenza dutyo kugira ngo duhabwe ikitazoshira. Imana ishimwe. Nayo majambo nipfuje ko dusangira muri aka gatondo kugira ngo tuvugane mu by'uru rugendo turimwo ruja mu ijuru ko dukwiriye kwama dufise umwete ni ikintu gikenewe cyane mu buzima kandi Imana yakidusaba. Jambo ry'Imana ritubwira ngo ico ukuboko kwawe kwimirije gukora cyose ubikorane umwete rero birakenewe mu buzima bw'akazi ka misi yose mu byo dukora tubikorane inkomezi kandi tubikorane umwete no muri ubu buzima bwo mu buryo bw'ivy'impwemu birasaba ko tugira umwete mu byo dukora kuko ngo aba bahiganwa imbere yo kwitegurira guhiganwa baba bagize imyimenyerezo kandi mu myimenyerezo bagira ngo baba bitegura muri byinshi ndetse muri byose. Umwe wese biravana n'ibyo yiteguramwo. Abaririmbyi baritegura igihe bazogira ihiganwa ry'indirimbo nk'amakonsere n'ibindi bateza kugira ama repetition menshi bagasubiramo indirimbo. Abavuga butumwa nabo bategerezwa kuyitegura mu gusenga no mu gusoma ijambo ry'Imana. Eka umuntu wese ico yitegurira ateza kucitegurira n'umwete mwinshi. Nico gituma nagomba ndabatera intege kandi ndabasaba abariko baratwumva ko ibyo dukora byose dukwiye kubikorana umwete. N'ubuzima bwo kuzoja mu ijuru burya dutezwa gukorana umwete kuko mu ijuru nta kibanza c'abanebwe cyategekanijweyo. Nico gituma dutezwa gukora kuko ntitwakijijwe gusa ngo tuje mu ijuru ariko twaje kugira ngo dukore hanyuma niturangiza tuzoja mu ijuru. Ariko mu ijuru kandi nta kibanza c'abanebwe cyategekanijwe. Birasaba ko tugira umwete mu byo dukora byose tukumvira Imana, tukagira umwete mu ijambo ry'Imana, tukagira umwete mu gusoma ijambo ry'Imana, tukagira umwete mu kwizera, tukabandanya ibikorwa byo ku munsi ariko tuzi ko dusiganirwa igitsibo kitazoshira. Kugira ngo tuzokwame ico gitsibo birasaba kuko ujya murongo wa 24 haravuga ngo abiruka ni benshi ariko abaronka impera nabashitse kandi bashitse neza ku mwanya mwiza. Reka tuzoshike ku mwanya mwiza. Nuko rero abumvise amajambo bose bakayizera, Imana yo mu ijuru ibahezagire mugire indwi nziza. Murakoze. Imana yo mu ijuru ibahezagire.